ndiko ndaraba ingene mwabitwigishije, ingene bitomoye, n'ingene mwadukonvense yuko ata buryo bwo kwiba amajwi canke kwihenda buriho, nca nibaza none iyi lamentation itari mu Burundi gusa, iri mu bihugu cane cane vya Afrika vyose, yuko amatora yibwe, mbega biba vyagenze gute ko nzi amategeko adatomoye mu Burundi gusa? Mbega ni insatisfaction y'abanyafrika, kutanyurwa kwabo, avidité du pouvoir, baca bavuga bati ko natsinzwe, amategeko ntiyubahirijwe, habaye ubusuma. Mbega ivyo bintu mwobidufashamwo gute nka twebwe abanyagihugu bato bato tutazi vyinshi? Interpretation mubiha niyihe? Mbega barira busema canke ni avidité de pouvoir ituma bavuga gutyo? Ikibazo ca nyuma sinzi uwo nogitumberezako ni ikibazo ca sécurité. Banyakubahwa, iyo muvuga mutubwira twebwe abanyagihugu, hariho amajambo atuma umuntu yohagarika umutima n'ayamuremesha, kuko ijambo rivutswe n'umuvyeyi riragira impact ku bana cane. Nk'akarorero, iyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu avuze ko yikanga ko Burundi bushobora gutegwa, abapsikologe ndibaza baruzuye hano muri psychology, naho ntayize umenga narumvise ko umwana ari mu nda aba affecte cane iyo umuvyeyi amwibungenza afise ubwoba. Bisobanurwa yuko iyo mwikanze, twebwe bato bato duca twikanga incuro ndwi. None ko mwikanga ko dushobora gutegwa kandi nta preve yo kubihinyuza iriho, ntayo mfise, mukaba muvyikanga muri abavyeyi bacu mu mwaka w'amatora, ni ukuvuga nca ndawita umwaka rouge. Mufise indemeshanyo kimwoduha ko tuzotora dutekaniwe? Canke seni naho itajejwe umutekano mu gihugu, mutegekanya gute kugira ngo mwisuganye twebwe abene gihugu tuzotore umuti muri munda? Namye ndabajya amaliste y'imigambo ingene apanze, nagira mbaze mbega mwisunze iki ko hatangura hose CNDD? Est-ce que ni par ordre alphabétique ni canke par ordre de force de puissance? Ikibazo rero bikunda kuza mu bijanye n'amatora ni ibintu bijanye n'umutekano vyavuye mu matora, havugwa vyinshi. Rimwe rimwe na zirya mpapuro mwatweretse ngo yageze kuzikura hajya muzijana aho zitegerezwa kuja, ngo usanga ziherekezwa n'abantu batazwi, bigatera urwamo rimwe rimwe, abandi bavuga ngo harabazikoze ngo. Mu gihe umuntu ari umugambi kanaka canke utwara umugambwe ari avuze amajambo, message canke discours ibiba amacakubiri afatiye ku bwoko, ku ntacyo kuri politike, canke umunywanyi w'umugambwe kanaka avuzwe indirimbo bakazibyina ziba amacakubiri cyangwa ziteranya abene igihugu, ntabwo mugufashe mutubwire ukuntu hanwa itegura impano uko rimeze. Murakoze. Ico ca mbere, hari igihe dukunda kubona mu gihe vy'amatora abantu usanga bakoresha amakaranga muntu atariyo ya fraude. Uwo muntu afashwe ahanwa gute? Iki naco nyakose Perezida wa Seni ngo bacemereza ko nakabazo ka nyuma narakurikiranye kandi ugiye kivuga, kandi ndabashimiye cyane igihe mwagirisha inama abanyepolitiki. Hari ikintu hanuye ngo nsa nkubaza akabazo gato nka contribution, uvuga ati bwiza dufise no munsi hari abanabikurikiranye cyane ku mamedia ngo ntibibaze ko utaroshobora guhinduka, uratanze akarori kwishura abo wishura
n'uwagisubiriyemwo hariho imigwi y'abarundi idaserukiwe mu byo mwatwigishije sinzi wabyigishije ntaco murunganirana numvise yuko ikigwa ni cyiza cyane nagishimiye information mwumvise yuko mwavuze yuko hajya amatora mu gutangura hajya umukuru wa seni amenyesheje ibyavuye mu matora hajya iri process electoral bitanguye twagomba dusabe uko muri amatora nko muri eshoto je nagomba nsabe nka seni mweje utanga raporo amatora turimo twamaze kuyatangura bikunda amategeko muri yandi muga muhejeje amatora nkaya 2025 cyangwa 2027 taheze mukuru w'igihugu muje mu proposa ko aba reforme ya constitution kwisunzo tubone i constitution yacu nk'abahinga muri seni ari habi ikumira mu karorero amategeko généralisé droit international muri droit international baravuga les caractéristiques umuntu ashaka kubwene igihugu umuntu ashaka kubwene igihugu si origine de naissance ou bien lié de naissance ou l'origine de son père et l'origine de sa mère muga mu Burundi tuvuze abantu baje mu namashika amateka abatutsi cyangwa abahutu umva uvuga ngo so wawe no musika bibi usongo umuhutu kubera so wawe ukaba umututsi kubera so wawe none ko papa wawe ari umututsi ce mama ari umututsi badasangiye ubwoko muri ico gihe uriki mu gihe le droit international stipule que l'enfant a le droit de la nationalité sur base de l'origine de son père et de sa mère et de naissance ako nyene hari abandi bariko baronka décret baronka nationalité par décret ivyo biri mu mategeko muri ico gihe ntiwumva yuko bikenewe ko bagura constitution mugaje we ivyamoko muri ico tuvyemera ko twayibaye muko ndacari muto nta kundi mugabo byo kwizera kuvamwo mugabo bibe bigumyemwo muri propose bagure kuri bose ntihabe une constitution qui fait la discrimination des parties prenantes warundi butarukanye ariko mbaza nimba atari banga mbega budget y'amatora ya 2020 yangana gute uno munsi ya 2025 yoba ingana gute akabazo ka kabiri ndakerekeze komiseri Nyandwi fatiye ku matora ya 2010 amatora aheze amaradiyo twakoze synergie nkuko mwabivuze no muri cycle electoral birimo haje haduka ibintu bavuga mu matora yibwe mu n'abamenyesha makuru bafashije mu kugira ngo yibwe haje havukamo n'ikintu bita ikibiri nagomba mbanze mbega iyo abantu bavuga ko amatora yibwe kandi atavyemeza bafise nta bihano bitegekanijwe kugira bareke kwambika ibara abateguye amatora n'abayakozemo namye ndabajya amaliste y'imigambo ingena panze nagira mbaze mbega mwisunziki ko hatangura hose CNDD est-ce que ni par ordre alphabétique ni cyangwa par ordre de force de puissance nanje niyumviriye ati hariho umuntu yitwa Bashinze Jean ariko yitoza mu ikomini imwe yo muri Burunga murazi ko seni zacu sisemi umugwi ikaranga muntu kusanzwe uvuga ko ziri protege gose kandi ziri fiable cyane umuntu kubera ko amaze igihe kinini mu gisagara ca Bujumbura gasanga afise kandi karanga muntu n'ibindi mpapuro yitwa Bashinze Jean agaca karataza hose ashobora kuronka hose canke akaronka hamwe ni wa wundi nyene mugabo amazina arengeranye bishoboka kudashobora no kumwitandivye mbega muri ico gihe amenyekanye inyuma y'amatora muzokoresha ingoro avuga ko baca bamukora ku rutonde baca bamuhitisha amatore hamwe canke sinzi umvuga mwatweretse ko ari amaformulaire ati hose twabonye hatangura CNDD-FDD ati none ati mubona yagenje gute kugira ngo ati ni parole alphabétique ni bon shobora nibaza yuko bigo kukimenya ntacyo bitwaye ariko
ni ukuvuga ko uko babonye bitonze nicyo twumvikanye na ba nyir'ibyo ni ukuvuga abanyamigambwe twarakoranye inama. Muri iyo nama rero turavugana principe tuzokorerako, hama iyo principe tuyikoreye ko urutonde rwabaye rurya kandi rwarabaye valide n'abanyamigambwe bose. Ni ukuvuga twakoresheje taux de couverture, nico bose twumvikanye. Amategeko n'amabwirizwa menshi ari mu Gifaransa kandi ingingo ya 5 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko amategeko ashirwa mu Kirundi. Ego nivyo biranditse kandi kenshi baragerageza kubikurikiza bagashira amabwirizwa n'amategeko mu Kirundi, ariko ntituragera kurugeraho biba ico no kwita systematique. Hari ibwirizwa rimwe canke irindi usanga sinzi ko kuba ari nko kwihuta canke inama nshinga amateka na nkinguza amateka baba les services zijejwe traduction zo muri SNL zitaba zigira rimwe na zigira kuri ritime imwe n'izo nzego, ariko ndazi neza yuko iyo itegeko rigiye mu nama nshinga amateka canke nkinguza amateka ngira ngo hajya ndabona Anise yarabaye muri izo nzego, honorable Anise, hahora haza 2 versions, ariko birashika ugasanga kubera ukwihuta le caractère urgent y'itegeko les 2 versions ntiziziye rimwe, ariko ni icifuzo ciza kandi kenshi amategeko nka menshi barayashira mu Kirundi. Ati amatora yibwe atavyemeza, ati nta bihano vyotangwa. Nariko ndaraba ngaha muri iki gitabo nababwiye les infractions bita antérieures aux élections na les infractions concomitantes n'izindi infractions ziba post électorale. Ndiko ndaraba uriko uraraba neza ico kintu ntaco bashizemo cyabo bantu bavuga ngo amatora yibwe, ariko ntihagire uwihenda ikitavuzwe ngaha kica kija kurondererwa muri code penal kuko ni general. Ntihagire umuntu rero kwihenda ngo woza gukora ikintu ngo muri iyi code nta cagiyemwo ngo igihugu nico gufata ngo kiguhane. Yaje ibintu bita les propos séditieux, ibintu bita incitation à la violence, ibyo byose bakoresheje le code penal bashaka gukurikiranwa, ariko kubera uklima ibikarakteriza amatora hari gihe inzego z'igihugu zivuga ziti ntitwokongera violence mu yindi bakapeza umuntu barashaka gukurikirana mugabo bagaca bakoreka ukitahira kugira ngo ntibashire de l'huile sur le feu. Ibyo barashaka kubireka bakagira bakabona ko hariho inopportunité de poursuite pour un climat apaisé kugira ngo babandanye bahwamika ibintu. Mugabo biyangaye nta ukabandanye nta kibuza ko umuntu afatwa agafungwa. Amatora asaba uburyo butari buke n'amamiliyari ico gihano naco nagendanye mu gutwi ndakoresha l'honnêteté intellectuelle rero exige yuko mwaba babona amamiliyari ijana canke 40. Je t'invite aho ndakwereka piste de réponse aho uza gusanga inyishu authentique pour 2020. Seni yarashikirije raporo generale ya processus électoral yose, hariho parti yitwa l'objet des élections urayasangamo en chiffre exact. Ico ni cyambere. Hanyuma pour 2025 naho nk'uko twabibashikirije n'abandi, amatora n'ay'igihugu, amatora n'ay'igihugu dukoresha n'amafaranga y'igihugu, l'objet dukoresha tuyihabwa n'igihugu. Igihugu naco kirafise ingene cegeranya uburyo gikoresha mu mwaka runaka, c'est à travers la loi de finances. Naho nyene naho tereshaje ubunyene loi de finances y'uwo mwaka harimo parti ya Seni yavuze ya fraude sur la carte d'identité. Monsieur le Président yamaze gucishura ko ariko umuntu yekopa d'une bifure, iyo ni sanction administrative ifatwa na Seni canke na CEPI, hanyuma mugabo arakurikiranwa no ku rwego rw'ubutungane kuko hari n'icaha.
ari mw'icaha ca faux usage de faux kanatsinda n'ingingo bihana ivuga iti sans préjudice des dispositions de l'article 224. Iyo 224 nayo ivuga ibintu vy'ibihano vy'ivyaha. Urumva rero baramufuta kuri liste bakongera bakamukurikirana, arakezi kamukurikirana agacibwa urubanza. Tugerageza gushyiraho izo nsoma zose zishoboka bishobora gufasha rwose kugira ngo habe transparence mu matora, dufatiye kw'aya maforomere twaberetse biraboneka yuko bitoroshe na gatoya yuko kugira ushobora kwiba amajwi. Rero nk'uko perezida yabivuze, ibijyanye n'amatora ni evenema usanga nyine ni evenema idasanzwe, abantu benshi baba bayiteze n'ibintu biriya, ku buryo nk'uko baca mu nzira zose kugira ngo n'uba yananiwe kugira yerekane yuko yerekane ko atananiwe, kandi vyibonekeza mu vyegeranyo byose biba vyatanzwe. Rero wanavuze uti si ngaha mu Burundi gusa, turavye muri Afrika hirya no hino, ati baravuga yuko hose henshi habaye amatora baravuga yuko bibwe amatora yibwe, ati nta na rimwe amatora ahera ngo habure uvuga yuko amatora yibwe. Si muri Afrika gusa, ngira ngo mwaragiye murakurikirana no muri za Amerika, mwarumvise ko hari igihe bavuga ngo Putin ngo yafashije kugira ngo Hillary Clinton ngo kugira atsindwe, ngo riri amatora yibwe. Vyumvikana rero ko iki kintu kijanye n'amatora biragoye ku muntu kugira ngo ashobore kuvuga ati aba bahiganwa bazokwikomporota gutya. Twebwe nk'uko babivuze tugerageza kubandanya dutanga inyigisho kugira ngo uwutsinzwe yumve yuko haburana babiri hagatsinda umwe. Nibyo kenshi ntibyoroshe kwakira kurushwa, hari igihe usanga bitoroshe, mugabo twari dukwiye nyine kubandanya twiga dutahura yuko inyuma y'amatora ubuzima burabandanye.